naramanje ndamara hafi ukwezi tahantu na hamwe mfise mba ahantu nyene mw'ishamba ariho ndari ahantu hafi yaho babagiraho ku Busheri. Nari mfise umuhungu twakundana mu nyuma rero aca ansaba ko tworyamana, hanyuma rero inyuma y'ivyo hari ivyo yansezeranira akambwira ati jewe ikizoba cose uri sheri wanje, ibintu vyo kumpenda nyene nta kintu na kimwe uzomburana, umwana si ikibazo. Maze gutwara imbanyi baranyirukanye kw'ishure ndataha, ngeze muhira naho baranyirukana. Umuhungu ndamubwira ko yanteye inda, arabanza arambwira ko atakibazo. Ndamubaza none kuvuga ko atakibazo bakaba banyirukanye muhira bica bigenda gute? Nawe rero acagira abagenzi babi baramuhanura, wateye inda albinosi, uragowe, impimba ntuzosohoka, ibintu vyinshi nyene. Caromoka nanje nsigara ndumwe atana hamwe mfise mba, nsaba indaro aho ngeze. Birashika nyene nca ndavyara mu kwa kane, Rovenitron nca mvyara inda itageze kubera nakora kugira ngo nze ndonke ivyo nkore mfashishe umwana. Nca mvyara rero inda itageze, muhira barambwiye wewe twakurungitse kw'ishure uja mu vyo gutwara inda, twe ntidukeneye. Mama caranyiruka, naramanje ndamara hafi ukwezi tahantu na hamwe mfise mba ahantu nyene mw'ishamba ariho ndari ahantu hafi yaho babagiraho ku Busheri. Nyuma mu nyuma ndaronka umuntu antunga ampa indaro gushika mvyare. Mvyaye naho aca aranyirukana, ntanguranye n'ubundi buzima nca ndavuga ati ko mvyaye sinzosubira kuba mu gahinga, reka ndondere amafaranga nze ndariha inzu. Nahavuye ndonka inzu y'amafaranga makeya, nkaza ndagenda nkorera abantu bishika nkariha inzu. Mu nyuma rero ndateba ndamurondera kuri telefone umuhungu twavyaranye ndamutora, ndamuganiriza buke buke nyene, ndamubaza none umwana bizogenda gute, basi uriyumvira ko twigeze, ndamwinginga basi buke buke kuko urazi ko ntivyari kworoha yamaze kumva umuntu asa kurya ukamutera inda bimeze kusubiriye. Sinari uwo gutahuka basi mw'ico gihe, navuga ati basi ntahandi Imana yo basi yo nabikora kemera kuza kwandikisha umwana. Umwana rero mw'ico gihe ndabaho ubuzima, umwana akangwarana akaba ari je nimenya nkakora, mugani nca ndaja mu bitaro ndongera umwana baramushiramwo bomboni kubera urumva ntiyarageze. Nca ndamubwira none ubu nta n'ikintu ntiwoniyumvira basi ukaza kuza kwandikisha umwana? Aca ambwira wewe sinoza kubera iki? Uca bamfata. Nca ndabaho nyene uko nyene, nca ndavuga ati rero ko umwana avutse kandi akaguma agwara, umwana nije namurondeye siwe yandondeye, ntiyogwa mu nkorero, reka nje kurondera ibintu vyose bizotuma abaho. Nca ndagenda ndahiga urupapuro mw'ikomine, ntivyari vyoroshe kugira ndamwiyandikeko, ndamwiyandikako. Mu nyuma rero niho yaciye aza ise uwo mwana aramwandikisha, mugabo mw'ico gihe sinari nizeye ko yoza ngo mwandikishe kubera amajambo nawe urabizi biragoye. Araza aramwandikisha mu bikenewe bibaho, no muhira mbere mu nyuma baragaruka baranyiyegereza. Nanje ndatahura ko ari ishapu ry'abavyeyi kubera urumva nk'umuvyeyi akorera nk'umutahe wiwe ugaca uja mw'ivyo ntatahura, mw'uwo mwanya ntatahura. Rero bamaze kubitahura ko ari ibintu bishika bibaho, baranyiyegereje nk'umuryango,
n'umuryango w'umuhungu baravyumvikana mu kw'icenda rero ndashobora gusubira kw'ishuri ariko ntivyari vyoroshe ingene ndavyakira n'ingene ntivyari binyoroheye ingene ntokura yiyonda kuko sinaronka inyishu sinari mfise n'inzira n'imwe nocamwo vyari ibintu mvuga ati n'ubundi aha nta kundi ariko jewe ndashima Imana kuko ibintu vyo gukurayo inda ntivyigeze binzamo umugabo n'abakobwa bake yoshikirwa n'ico kibazo akabura harara n'umunsi umwe canke imisi ibiri areke gukura yiyonda ico nahomvye nuko uno munsi nanje numva mfise amahirwe yo kwiga kandi mba ngeze kure ico naragihomvye kandi nubwo bimeze uko burya uvyariye iwanyu ubwizige bw'abavyeyi ntibuguma ari bwa bundi kenshi iyo uvyariye iwanyu burya n'amahirwe make uba ufise kwizerwa nubwo bimeze uko si umuhungu wese yoza ngo ngurumva ngo wewe yongera kwizere baba babona ko umenga ni ibintu vyo kwiyandarika nanje ico naragihomvye kuko nk'ubu biraryoshe kumva ngo naka bamukuye iwabo yigenjeje neza bamutwaye afise inzira basi hariho iteka abavyeyi rimwe rimwe ubukuyeko ubuzima mbayemwo si burebure bwa cane ariko ubu si co kimwe nuko no mw'iyo misi yari iheze ubu ndakora nkavuga ati aha ntegerezwa gukora kubera umwana naho se aba ari hafi yacu imisi mikeya jewe ndagerageza nkakora kugira umwana abeho kubera umwana ni nyina nubwo aba afise se kw'ishure nipfuza kuzosubirayo njanywe no kwiga gusa nta bindi binsamaza iyo aba vyari vyo nagira mba narasubiyeyo ariko kubera amategeko ahari atoroshe itegeko rihari rivuga ko umukobwa yavyaye asubira kw'ishure haheze umwaka n'amezi abiri ico gihe burya ni kinini cane jewe nosaba ko bogabanya kubera hari igihe umuntu aba afise ubwo buryo bwo guca yisubirira kw'ishure bagabanije numva ari sawa jewe impanuro noha abajene bari muri urungano nuko bokwitwara neza kuko burya agateka utakihaye nta muntu n'umwe azokaguha kandi wiyandaritse abantu barandura rero wihaye agateka nta kizotuma udatera imbere kandi amahirwe y'umuntu ntiwayihagarikira ushaka ufise amahirwe yo kwiga wewe nyene ukayoboroka bigahagarira aho nyene rero numva boshiramwo intege nimba bariko bariga bakiga nyamba uri kuriga bandanya wiga ugiye gufatanya inzira zibiri ntibikunda ko jewe urumva ko nafatanije inzira zibiri vyo gukundana n'ivyo kwiga ntibijana nobaha impanuro yuko nimba ariko ariga niyige kandi ntibihebure ngo kuko je nka jewe nk'ivyo nabikoze kubera navuga ati none nka jewe nzoronka umuntu tubana rero ibintu twiyumvira tubikurikije vyinshi dusanga biduhindira ahantu habi kandi siko vyari bikwiye kugenda kuko nanje ubu ndatahura ko ndi umuntu nk'abandi nubwo abantu bashiramwo amakomanteri ngo umunyamwema ngo ibiki jewe ubu ntahura ko ifongisiona nk'uko uwundi muntu wese afongisiona meze nk'uko uwundi muntu wese ameze ivyo nivyo ntahura ko je nimagina none nka je vyoshika nkavyara umwana niyumvira ibintu vyinshi kandi ivyo bintu wiyumvira utabaza nivyo bituma bikwica nivyo aha abantu benshi ubona basaze bameze uko basara kubera ibintu biyumvira batabajije iyo mbaza je ntanda mbona natwaye ko nari umuntu aciye ubwenge kw'ishuri ngiye mu wa kabiri mba ntwaye hari igihe nk'umuntu nk'abantu nacako amakomanteri burya amakomanteri ariyica kuko hari igihe umuntu wumva akomanse nk'ikintu kimagina akavuga ati none iki kintu agikuye bakavuga ati none nk'ubu azovyara umwana akomeye ameze ukasuku abantu bakavyibaza ntibanongorerane bakabivuga wumva ivyo rero nivyo bintu vyica nanje naribaza none vya bintu nyene abantu bavuga nivyo ariko je nubwo navyaye umwana atageze mbona navyaye umwana naje basiwe akarorero nubwo nari naciye mu bintu bitemewe n'amategeko nsanga burya ni hatari
kandi n'abantu bose ntibatahura igituma mfise umwana w'umunware nanje suko. Burya Imana yaremye irya muntu yirabura niyo yaremye na twebwe. Kuko kandi wanashaka nta n'ikintu wovuga ngo abantu batahura. Kuko abantu bazi ko twebwe ata kintu dushoboye. Ariko jewe mparanira agateka k'iwacu mvuga ko dushoboye. Ko je ndazi ko ata kintu na kimwe umuntu yokora ntoshobora. Ico coco ndakizi. Ariko je nk'ubu ndazi ko hariho nigeze kuja gusaba akazi barakanyima baravye uruko. Burya nk'ubu wowe amahirwe ufise yo kuronka akazi. Siyo je mfise kubera baraba ngo none nk'uburya ngo tumuhaye akazi ngo vyogenda gute ngo namukoze ko ngo acakomereka ariko sivyo. Jewe umubiri mfise nubwo usuka. Je ndazi neza ko nkomeye. Ata kintu na kimwe ntoshobora. Ariko si bose babitahura. Jewe icyo nubwira abantu nuko jewe nzi ko nkomeye kandi jewe nohimiriza n'umuvyeyi yavyaye umwana wese ko yomufata nk'uwundi mwana wese. Kuko si bose bafatwa neza n'abavyeyi. Kuko uvyaye umwana wese umenga ntiwavyaye. Ndamaze kubibona ko kujya kuntu abandi bakeza ngo nguragakira sindigera ndabibona ahantu heshi. Abandi bari bisanzwe. Ariko je nohimiriza nk'umuvyeyi yamuvyaye ko abari umwana nk'abandi. Jewe mwisengesho nasenga mvuga ati Mana tugwire tube benshi. Uno munsi ndamaze kubona ko turi benshi. Kandi n'abantu nahora nibaza ati none ko abarubirose bavuka ku bakene biva kuki. Imana yarampaye inyinshi iranyereka toya. Jewe simpa bakene gusa n'abatunzi barabavyara. Aho mu Kayanza ndamaze kubona n'abatunzi babafise. Nubwo batabafata nk'abandi bana bose. Jewe ndamaze kubona ko ubu ni benshi. Je sinovuga ngo bimba byagenze gute. Ibintu Imana yigira kuko je mama wanje ni noire na papa wanje ni noire. Mu bana indwi nkaca mvuka uku ari je nsakuca jenyine. Ariko jewe mu muryango wanje ntibanye nkavyacana. Mugabo gusa nk'ahantu maze kugendera narabonye ko batakirwa kumwe n'abandi bana. Kandi n'abandi ukunyene mu kibano ntibatwakira kumwe. Ntibatwakira nk'abantu sinzi. Kandi twebwe twibayemo uko nyene.